Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cane kubiri kuvugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'ubutungane. Tugiye kugaruka ku vyavuzwe ku rubanza rwa General Guillaume Bunyoni na bagenzi we, aho rwasuye gutangura uno munsi muri sentare nahinyuzwa mu gice ca Gasamburamanza. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo utuje ucekanwa nayo dushikiriza. Usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu babere bashikirwa n'ivyo dutangaza ngaha, yoba ivya politike, agateka kazina mu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ni Muhuza TV ndahaye kaze muri ano makuru. Kuri uno munsi nibwo urubanza rwa General Guillaume Bunyoni na bagenzi we rwasubiye gutangura muri sentare nahinyuzwa mu gice ca Gasamburamanza. Mu cicaro ca mbere no mu gice c'iyungururizo aho nyene muri sentare nahinyuzwa, General Bunyoni yari yakiriwe gupfunga ubuzima bwiwe bwose no kunyagwa amatungo atari make. Yagirijwe ivyaha bikomeye birimo kugerageza kwica umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete. Bagenzi we barimo Colonel Desire Uwamahoro na Colonel Samuel Destino Bamfumukeko bahawe ibihano bidashikira ivyo vya Bunyoni. Gasamburamanza ngishobora kwemeza urubanza rwamaze gucibwa canke karusambura. Mu gihe rero rusambuye ikirusubiza kuri ya sentare yaruciye, ariko hagasasa abandi bacamanza. Muri Gasamburamanza kandi ntibaburana kumenya uko ivyaha vyakozwe canke bitakozwe, ahubwo baharira kungene urubanza rutisunze amategeko. Rero tugiye kugaruka kuri vyinshi vyavuzwe mu rubanza rwa mbere rwa Guillaume Bunyoni kugira ngo turabe ico muri Gasamburamanza bashobora kwemeza. Urubanza rwa Bunyoni na bagenzi we rwabaga mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 cyane niho vyavuzwe mu kwezi kwa 11 niho hagiye haraba intahe z'icese ndetse n'intahe zo mu muhezo. Mu ntahe y'icese yabaye mu rubanza rwa Bunyoni ya mbere yabaye ku igenekerezo y'indwi Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2023. Aho habayemwo ico kumviriza Brigade ya Wilson na Brigade ya Darubert ku bijanye n'ibigwanisho vyatowe kwa Bunyoni, kuranisha abandi bagirizwa ko bari bafatanije na Bunyoni muri umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye, kuranisha Bunyoni ku caha co gutuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere. Hakaba harabayemo kandi icaha co kuburanisha Bunyoni ku caha co kugerageza gutembagaza ubutegetsi akoresheje amangetengete. Nkuko byari vyagenze ku munsi wa mbere w'urwo urubanza rwa Bunyoni rwabandanyije ruboneka nk'urubanza rutateguwe neza muri Parquet General de la République. Ico gihe icaro c'umushikirizamanza kizigenzo wa Republika Jean Bosco Bucumi yaragiriza, ariko bamubajije nta nyishu yaronka, yagoma asubiramwe ivyo yamaze kuvuga. Bamusavye ivyemezo ntavyo yaronka kiretse ubutumwa bwo ku matelefone yavuga, abo vyega nabo bagasubiramo ko ubuhinga bwo kubeshera abantu hakoreshejwe telefone nabo babwize. Kandi baragiye barasaba icaro c'umushikirizamanza kizigenzo wa Republika Jean Bosco Bucumi ivyabona, akishura ko atavyo afise. Ababuranye nka bose rero bagiriza General de Brigade Emmanuel Ndayiziga kari we yabambitse ibara. Urubanza nibo rwateye rufata indi sura nk'uko yoba ari intambara ya Bunyoni na Ndayiziga. Icaboneka coco nuko uwakoze amatohoza y'uru rubanza ngatacu yarashoboye vy'ukuri, kumbure ngo yarehuse cane ibintu mu rudubi atabanje kwiyumvira uko urubanza ruzoburanwa. Muri iyi nkuru rero tugiye kubageza ko vyinshi vyabaye mu rubanza rwa General Bunyoni umwaka uheze, cyane kuri ivyo vyaha vyose yagirizwa n'ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye, ariko we akabihakana. Icya mbere reka dutangure ku vyabajijwe Brigade ya Darubert, ati ivyo bigwanisho muvuga ntibibaho ku isi yose. Nkuko General Bunyoni yari yabisavye Parquet, ico gihe barazanye Brigade ya Wilson na Brigade ya Darubert bahoze barongoye abapolisi bararira kwa Bunyoni. Aba barabajijwe ko ibigwanisho bivugwa ko vyatoye kwa Bunyoni bari babizi. Bose bavuze ko ibigwanisho basizeho biri mu vyegeranyo canke se PV bagiye barasinya mu kubisikanya n'ababasubiriye ico gihe. Basavye Parquet ko yoza n'izo PV. Bose baremeye ko bazi ko hariho ibigwanisho vyari vyaraguye ingese bitakora. Babasomeye ibigwanisho vyatuye kwa Bunyoni. Bose basavye ko bobaha inomero z'ivyo bigwanisho.
bavuga bati nta nkoho itagira ikiharuro kiyiranga. Aha Brigadier Adalbert yaramenyesheje ko hariho ibigwanisho parike ivuga ariko bitabaho ku isi yose. Adalbert yagize ati shaka muronderere muri Google muzane abahinga karuhariwe nta nkoho zitwa gutyo zibaho. Sentare rero yaciye ibaza abahinga bibi vya gisirikare bari ngaho ko ari inkoho zitwa ko vyari vyavuzwe na parike. Bose bavuze ko izo nkoho zitabaho. Sentare yabajije aho ibigwanisho vyatowe biri kugira ngo babisuzume. Parike yishuye ko vyahawe igipolisi ngo kibishira mu bubiko bw'ibindi bigwanisho. Aha rero niho Brigadier Adalbert yacerekana amakenga ko bizogorana ingene parike izosubira gutora ivyo bigwanisho mu gihe itagira nimero zavyo kandi ifise amazina atabaho. Sentare ico gihe yarabajije ko parike izobigenza kugira ngo ntihave isanga izanye ibigwanisho bitari vyo. Parike yarabuze inyishu. Sentare cirava kuri ico kibazo. Abari ngaho bose barumiwe ingene parike iza kwagiriza umuntu ko atunze ibigwanisho bitabaho. Uwundi ni Colonel Samuel Destino Bamfumukeko. We yabandanije avuga ati Emmanuel Ndayiziga yari yararondeye kunyica inshuro nyinshi. Uwa mbere yahamagawe kandi mu rubanza rwa Bunyoni muri abo bose bari bafise amapeta ahambaye mu nzego z'igihugu yabaye Colonel Destino Bamfumukeko. Uyu yagirizwa kumena amabanga y'akazi ndetse akanagirizwa ko ari we yoba yaribiye akabanga Bunyoni ko agira afatwe mu kumwandikira ngo uri hehe nuhunge. Destino yishuye ati ko mwamufashe ndi mu karuhuko canke se konje, ayo makuru yo kumufata nari kuba ndayakuye hehe? Nkuko na Bunyoni yari yabivuze. Destino akavuga ko yaheruka kwandikirana na Bunyoni mu mwaka w'2013 k'imigenderanire yabo yapfuye ico gihe. Destino Bamfumukeko akemeza ko ubwo butumwa bavuga ko ari bo babukoze nkuko basanzwe baravyize kubeshera abantu bakabashira ko ubutumwa batigeze bandika. Destino Bamfumukeko yagirije General de Brigade Emmanuel Ndayiziga ko yari yaragerageje kumwisha inshuro nyinshi no kumukuza mu kazi bikanka. Destino agafata ko ivyo yagirizwa vyose ari Emmanuel Ndayiziga yabipfundikanije mu ntumbero yo kumuronderera kumukorera ikibi. Ako kanya niho Destino yaca amenyeshwa icaha gishasha gitandukanye n'ico kumena amabanga y'akazi. Yagirijwe kwifatanya n'abandi mu ntumbero yo gusenyura inzego z'igihugu. Aha Destino yisiguye avuga ko bitumvikana ingene bamusaba kuburana icaha gishasha amenyeye ngaho kitigeze kija ku mutahe assignation. Sentare yasavye parike ko yokora assignation nshasha maze Destino aheza burana uwo munsi icaha gishasha. Ibindi bijanye n'ivyavuzwe na Destino navyo tukazobigarukako. Ababuranye kandi bandi ntibatahura ingene baburanishwa ibitandukanye n'ivyo basambishijwe ko. Ico gihe sentare yarumvirije abashoferi babiri ba General Bunyoni, abapolisi Didas ndetse na Isaac. Bose bagirizwa ko bari basangiye umugambi na Bunyoni. Parike igafatira ku kuba baramuhungishije. Abo bose bishiye ko bajanye Bunyoni mu bibanza yaba abasavye, ariko kazi bari basanzwe bajejwe. Baranabajijwe kandi ingene bo baranyonze imodoka imwe ari babiri. Parike ica imenyesha ko umwe wese afise ikibanza yagejejemwo Bunyoni, uwundi akaca mukura ngaho akamujana ahandi kugeza ku nzu ya Bunyoni iri muri quartier France. Abapolisi bose bibukije ko ari abantu bato cane ko ata mugambi bosangira na generali. Icyatangaje abapolisi kandi nuko igihe bafatwa bajanywe kwa General Emmanuel Ndayiziga bakabazwa iyo Bunyoni yanyegeje amafaranga. Abo bose rero ntibumva ingene bageze imbere ya sentare babazwa ikindi cyaha ataho gihure n'ivyo basambishijwe ko. Baributsa ko Korporali atoshobora kumenya iyo General anyegeza amahera. Bibutsa kandi ko akazi igipolisi cari cabashinze kwarukunguruza General Bunyoni. Uwundi yaburanishijwe ico gihe ni Kome Niyonsaba, yarajejwe inyubako za Bunyoni. Uyu nawe nyene yagirizwa ko yagiye kunyegeza Bunyoni, amugurira amakarte SIM mashasha yongera aramanyagura carte SIM ziwe bwite. Kubw'ivyo Kome Niyonsaba yagirizwa ko nawe nyene yarasangiye umugambi na Bunyoni. Kome yavuze ko nawe nyene bamuhinduriye icaha kuko muri documentation yasambishijwe abazwa aho yubatse ububiko budasanzwe bw'amafaranga ya Bunyoni, coffre-fort. Aha Kome Niyonsaba yaravuze ko yaje kwa Bunyoni inzu yaramaze kubakwa, ko atakinini yizi ko kuko yari umu engineer agira gatatu. Uwa mbere yari yarapfuye, uwa kabiri we yari yarahunze. Kukijanye no guhungisha Bunyoni, Kome Niyonsaba yavuze ko yamusavye ko yamwunguruza nkuko yari asanzwe abimusaba.
ko yakuye Bunyoni mu nzu yiwe iri muri quartier France aca amujana kwa muramu we kumubone. Kubwiwe nta cyaha kirimwo mu kunguruza umukoresha wawe. Icyo gihe kandi uwa nyuma yabajijwe ni umukuru w'umutumba wa Mubone yitwa Melkiyade. Uyu Melkiyade yavuze ko we hari uwamubwiye ku kagoroba ko Bunyoni araye kumubone, araja kuraba aramubona, aca aramwandika mu gitabo bashiramwo abashitsi baraye kuri uwo mutumba. Melkiyade we akavuga ko haciye iminsi ine ariho yumva ko Bunyoni ariko ararondegwa, nawe aca amenyesha ubutwara igipolisi muri komine aho Bunyoni ari. Ni gutyo Bunyoni yahavuye afatwa. Parike yo yagiriza Melkiyade ko abesha k'ivyo kunyegera kwa Bunyoni yari abizi neza ko yabigizemwo uruhara. Benshi bakavuga ko uru rubanza rwa Bunyoni rutari rwateguwe neza, ko Emmanuel Ndayiziga ahubwo yashatse gutona aca yica amatohoza. Muri rusangi urubanza rwa Bunyoni rukaboneka ko ngo rutateguwe neza. Pariki ikagiriza abantu batandukanye atavyemeza itanze, hamwe n'icaye bashira ko kitaboneka. Umupolisi yunguruje uwajejwe abakozi icyaha cyitwa gute? Ese umukozi w'umuntu iyo amwunguruje abakozi icyaha cyitwa gute? Twarabashije abategetsi batandukanye ingene urubanza ruhambaye nkuru rwateguwe minenerwe kuko biriko nkuko vyaboneka ico gihe. Amasoko yacu mu butegetsi akavuga ko General de Brigade Emmanuel Ndayiziga yisangije iyi dosiye mu ntumbero yo guca amanota ku mukuru w'igihugu. Emmanuel Ndayiziga ngo ntigeze asangira iyi dosiye n'abamutwara. Intumbero yiwe yari yo kuba umwizigirwa adasanzwe ya President Ndayishimiye, maze akigizayo Alfred Innocent Museremere yatonye cyane mu ntango y'ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Bose bakavuga ko umukuru w'iperereza General Major Ildefonse Habarurema yahishijwe ibijanye n'iyi dosiye. Abandi bajenerali bamaze kubona ibiriko biraba ngo barimanye amakuru bafise. Ni gutyo rero n'amakuru asanzwe azwi n'abandi benshi cyane biboneka ko parike nayo atayo yari ifise. Kuri uyu munsi rero nibwo uru rubanza rwa Bunyoni rwajanywe muri sentare igisata cyayo ca Gasambura amanza kugira ngo barabe ko borusambura canke se bakagumizaho ivyafashwe na sentare za mbere zabanjirije ivy'uru rubanza. Nako kandi General Bunyoni mu vyo yasabiwe harimo gupfungwa ubuzima bwe bwose asigaje kubaho kuri inosi, kuriha amande angana n'imiliyoni 7,100,000, kuriha inshuro zibiri amafaranga angana n'amatungo yiwe adasiguritse. Aha niho parike yatangaza kandi ko Bunyoni afise amazu 153 be n'imiduga 55. Hari benshi bibajije ko ico gitigiri bacumvise neza, bishe ko parike yemeza ko ifise impapuro ndangamatongo za Bunyoni 153. Ni ukuvuga ko bavugiye hamwe amapariseri yubatse n'ayandi ashobora kuba atubatse. Uko biri kose ngo biguma ari umurengera. Abo basangiye urubanza bo bari basabiwe gufungwa imyaka 30. Vyari bitangaje ingene abo bagabo batandatu basabiwe igihano kimwe. Abo akaba ari Colonel Desire Uwamahoro yahora arongoye igipolisi cyo kurwanya imigumuko, Colonel Samuel Desino Bamfumukeko intwazangabo mu iperereza, Kome Niyonsaba yarajijwe inyubako za Bunyoni, ndetse n'abapolisi Dudas na Isaac bahora ari abadereva ba General Bunyoni. Ijambo rya nyuma Bunyoni amaze kumva igihano parike yamusabiye, Bunyoni yasavye ko sena ritoha agaciro ico gihano. Aha akaba yaribukije ko parike itigeze izana ivyemezo. Yagize ati sinigeze mburana nido rijanye n'amatungo mfise, kandi naye nabemereye ko nshobora kubereka ikintu cyose iyo nagikuye. Ibigwanisho parike nyagiriza mwarumvise ko Brigadier Wilson Adalbert bemeje ko ari bo babishizeho. Nta cemezo na kimwe parike yazanye kijanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Na rimwe nigeze nkoresha amajambo atuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere. Narabetse ko atamasezerano yo gupanga inzu yanje yigeze abaho hagati yanje n'ubushikiranganje bw'umutekano nari ndongoye. Kandi narasavye ko parike izana umupfumu bavuga ko nagira nkoreshe mu kwica umukuru w'igihugu ntawe yigeze yerekana. Mu kurangiza Bunyoni yagize ati biratangaje kuvuga ko n'uba narashatse gutembagaza ubutegetsi nkoranye na Desire Uwamahoro, abashoferi babiri, umukuru w'umutumba n'ubaka amazu yanje. Murumva ko ikintu nk'ico kitoshoboka. Nimwasanga koko naragerageje gutembagaza ubutegetsi, murarondere abo twari kubikorana bose mubafate. Ico gihe rero ivyo nivyo bihano parike yari yasabiye Bunyoni ko yofatirwa, ariko sentare nahinyuzwa nayo yaciye ifata ivyo bihano vyose uko parike yabisavye ku gatwe ka Bunyoni. Bunyoni rero nibwo yaciye yunguruza we n'umushingwamanza we mu gisata ca Gasambura amanza, aho urubanza rwabo rwatanguye kuburanishwa kuri uyu munsi igenekerezo ya 14
Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2025. N'ibindi vyinshi bizovugwa muri uru rubanza rwa Bunyoni navyo tuzogenda tubigaruka ko uko bizogenda bidushikira. No Muhuza TV Imana bahezagire, mwibuke gufyonda subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ko kugira ngo mutoja mucikanwa nayo dushikiriza.